kwandika novuga intumbero ya mbere umuntu nakwiriye kwandika kugira ngo ashare kugurisha igitabo, ariko umuntu yandika kugira aserura ivyiyumvira afise, umuntu yandika kugira ngo ashobore kwigisha, umuntu yandika kugira ngo ashobore ivyo yoba yararonse ashobore kubihana abandi. Rero iyo wanditse ufise indoto canke icifuzo ca mbere cyo kugira ngo ushobore kuronka amahera menshi, hano mu Burundi siho wobikorera, na cane cane ahantu basanzwe bagurisha ibitabo si henshi, hariyo hamwe hamwe nk'ahashika habiri muri Librairie Saint Paul n'iyindi librairie ngaha mu gisagara, ariko si abantu benshi bakunze no gusoma mu Burundi. Je naragize amahirwe haragira nk'abantu bashika 270 bangura iki gitabo, nukuri vyabaye igitangaza, nabo ndabibwira uyu munsi birabagora gutahura, ariko intumbero nyamukuru no kwandika kugira ngo ushobore guserura ivyo vyiyumviro. Iki gitabo umuntu ashobora kukironka mu alimentation atandukanye ngaha, ndashobora kuvuga nko muri station kuri station kwa Katikati ahantu hitwa Quick Service, hariyo na station ngaha kwa Wege bambe alimentation kwa Wege mu Ntonge, hakaba hariyo na librairie iri ngaha kuri Avenue de la Gérère aha hafi ya GZ na FVS. Aho rero murashara kukironka ico gitabo ku mahera 22,000 gusa. Ego ubutumwa mutanga mwimvira ko muri bino bihe bitorosha abarundi bariko baracamwa hari ico byohindura. Ego birashobora kugira ico bifasha, kuko muri kino gitabo ndavuga kuvyerekeranye no kubabara, ico bita ma souffrance. Kandi ugiye kuraba muri ubu buzima tubayemwo duhura n'ibibazo bitandukanye, mugabo ico kenshi mvuga nuko burya souffrance ntiyica umuntu, souffrance ntishobora kwica indoto z'umuntu, ariko souffrance yica yayirizyo umuntu aba yaragize, maze umuntu akaca atahura uwari vy'ukuri. Parfum kera bazishira mu tuntu tuducupa tugaye hose, iyo ugomba gukoresha parfum yo mu gihe ca kera wategerezwa kumena akaboite irimwo, agacupa irimwo warakamena. Natwe hari parfum Imana yadushizemo, kenshi ubuzima bugoye ducamo nibwo bukamena hagasohoka ivy'agaciro yadushizemo.